We. Una uchama? Kuna jia huko mama. Toka mama, toka mama. Unaona hivi vitu macho. Moyo wapi sasa? Ona, acha vitu yako man, sio fresh man. Kama unataka kumuona Natasha tutaenda. Ndio kula Starboy. Man usiongeze man, usiongeze kujinani man. Wira bishije barakukura Starboy. Ne ujama. Kwa majina naitwa Bashigwa Ismail, almaarufu kama Ismail Bashigwa. So leo hii kuona Ismail Bashigwa nimefika sehemu moja hivi Nyakabiga, sio kwamba nimekosa jambo la kufanya, kwa sababu kwenye maisha kila mtu ana ndoto yake. So kuna jambo moja nahitaji Starboy kama Big Brother aweze kunisaidia. Nimesikia kwamba Starboy ana kamera. Nikaamua nitoe kidogo ambacho nicho mfukoni niweze kukodi kamera ili Starboy nende kwao sehemu ambayo anayoishi. Najua ana kamera, nimesikia nimepata na fursa kujua sehemu ambayo anaishi. Kuna msaada fulani hivi nahitaji afanye nini anisaidie, ambatana na mimi Ismail Bashigwa. Nasikia anaishi sehemu moja hivi hapo. Vipi Big Boss? Fresh baba. Fresh msazi? Safi. Starboy abanga. Starboy abanga nyene arasohotse. Kugatoya. Igo kubera gumanye nazunguruka. Je nkajira no kuna nigeye no kasuko. Mugari ngaha nyene mukanya arana kati ngaho. Ari ngaho. Wacha hiyo yaho. Yache ino. Yagiye kuna kamoto. Akati kutika ngaho nyuma gato. Kamera twende. Yache ngaho. Starboy. Simama kidogo Big Brother. Starboy. Simama kidogo. Cameraman. Vipi Big Brother? Ewa kamera ni vitu gani tena? Jambo. Na kwa. Vipi Big Brother? Safi. Uko fresh? Safi. So unakaza? Alhamdulillah. Sishani. Man uko journalist wewe. Ni hatari. So uko journalist. Haliki naisha kwa kumfasha brother. Vitu gani maana? So nilipata fursa moja hivi ya kuleta sehemu ambayo naishi. Wakanielekeza. Nikasikia kwamba kwa sababu nimefanya utafiti wangu, nikauliza kanambia kwanza Big Brother. Kanambia kwamba huna kamera. Nikaamua ukodi kamera. Kuna jambo nahitaji nisaidie kwa sababu unaona, kwa sababu sote ni Warundi. Tunavyosaidia wengine na mimi nahitaji nisaidie kama mdogo wako. Kifaransa, Kiingereza chini. Wapi sio Kiingereza, ni Kiswahili. Niambie, ushaka? So, kuna kitu ambacho nahitaji nisaidie kama mdogo wako. Natamani kuonana na Natasha. Kuna kitu ambacho nahitaji kuzungumza naye. Big Brother, subiri kidogo Big Brother. Mimi nakueta ongea. Amna Big Brother, hii fursa napata, nataka tuzungumze. Natamani tumalizie tu hapa Big Brother. Nisaidie kama mdogo wako. Nakula. Starboy, subiri kidogo. Tena Starboy, usiponisaidia jambo litatokea Warundi wote. Wewe uko kati ya watu ambao utaulizwa hilo jambo. Amna Starboy. Ngoja kwanza Starboy. Utaulizwa. Mimi hapa napoenda naelekea mitaa Ndaangwa. Starboy, ngoja kwanza Big Brother, nisaidie Big Brother. Naandika Ndaangwa. Oi. Azee. Kwa sababu nimetamani kufahamu msaada, njama zote za kuona na Starboy sisipate. Acha basi niende, kama na kitu ambacho nitakutana nacho basi kitauliza Starboy na uongozi mzima wa Natasha. Sasa Ismail. Acha basi mimi ndamtafutia Starboy. Kama ingali yote
Inaweza kazo ingine hapo. Na tutaidi. Kama Man, wewe unafilme. Wewe chama iko. Mimi siko alien. Lakini anasema utaulizwa mzee babu. Siwezi sishwa kumwimi kigani. Ugusano yari ibintu narindimo. Sasa asema arenda wapi? Manake agiye kwiyahura. Arenda yachenga cyane. Yana ni bisanga. Sasa mimi anakuwa bila kunambia. Sasa mimi birendeka hayo kwa wewe usiona namba yangu. Basi mimi ndio ningekutafuta. Sema mimi kwa nadhani journalist anataka nifanyishe kipindi. Toka wasikugonge mu barabara sha. Fanya hivi hata tumkutane kule muda wangu atuangalie kama Davre kwa agiye kuyahura. Acha nende kushanje manguo juu muda wangu pako mai pako nini. Nenda kujishanje na rudi. Yes, abakunzi ba Star TV navuze ati ujya mutipe no bandamuboneye namukurikiranye menye yari kuko no wambere yaraje yishakira gufyeta mu kwana atashange ndabanka yararonse akazi bameze fresh. Uno mutipe nawe ngiye kumukurikirana gwagiye kwiyahura kubera iki? Hari post imbere yavuze ko ya postinze ariko nako ndaragerageza kwiraba reka tumukurikire. Aha turi mu nahango bereke cameraman tugo mu ndahango 20 boss uvuze uce man ucenga hariya nushika mu nahango fresh hariya canka aha cyagushika mu nahangwa ari umutipe tuje kurabayo tushariya twende cameraman je baba ubereke nahangwa hari abantu baruka kwibona kera abarundi bari hanze turabasuhuje aho muri hose mwabonye ntahangwa wa mutipe rero ngo aje kwiyahura muri irya 20 ariko ari post nshaka gusoma numvise ko yanditse Nigamanje ndayisome je simave nkora ibitari byo. Okay, naibonye. Ubutumwa bwa Natasha Burundi. Leo nisimame kama jasiri niweke kati ya ndoto zangu, niweke wazi. Sina hela ama sina magari. Ila kwa uwezo wangu wa ala hapana wake. Kwa uwezo wa ala najua vitapeleka muda mrefu, ila nina imani moja kati ya ndoto zangu ninazo. Natamani siku moja nijage kusimamia kazi za Natasha Burundi. Nimejaribu njia zote kutaka kuonana na wewe dada yangu, nimeshindwa. Maana ni binadamu. Nimejaribu hadi kupita kwa kaka yangu kipenzi Ismail Niyonkuru, nimegonga mwamba hadi kwa Rafa ariko nta kiracamo. Naona hadi niende kwa Rais Evariste Ndayishimiye hakunifikisha eko. Sina ili niweze kukumbanana na Natasha Burundi. Papa Dieu turazi ko ari umwe mu bantu bagize timu Natasha. Papa Dieu, naomba unishike mkono uwe kama moja yatakao nitimizia ndoto zangu. Landiri promoter, simama imara kamwe kaka, hujawahi kushindwa, labda uwe umetaka wewe nisaidie kama mdogo wako. Sasa mbona aliandika Landiri promoter akakuwa kunitafuta mimi? Mbona wakwenda kwa Landiri promoter? Okay, twagire turabo umuntu ashobora kwiyahura. None ashaka kazi kwa Natasha none agashika ku ngufu. Gacha yiyahura. Ndamutera igiti basha. Umuntu yiyahura bamukubita inkoni. Cyo gituma nambaye nikabutura nze kumuroba neza. Zeni manguo. Sasa na vacancy. Nile yambaye jeans. Acha tushuke sasa. Acha tushuke. Baba we. Umuntu yiyahura. Baba we. Cameraman, kwe vizuri.
Asha. Chenga sanga agira yahure ndakubita umuntu inkoni. Kuya cameraman. Bose munashika kwiyahura kugira abona ina Natasha gusa. Natasha aragoye kubona ariko antuka muniyosheje kwiyahura ngo ni kubera ngo iki yari kuza polipole tukagenda. Natasha n'umwana mwiza ameze neza ariko twende cameraman mubona ndabona n'ikibazo ikora nta manguo hapa. Ibi turabitwara muna tukamubura turabitwara na munafana imizigo Isha rijeri ndaikupatia utaitumia. Na munafana imizigo. Ibintu byo kwiyahura biracyabaho. Ana tafranga. Reko na simu. Kona simu ya iPhone. Napata simu ya kuchat. Namubura. Ibisi biache hapo. Inyeni manguo iki kiatu cameraman atakichukua. Sasa Nuno mujamaza kwiyahura kwera Natasha tumutora gute. Mani kona muona kule mu mai. Sizama kule. Nisha muona mu mai. Ngoja nivue sasa twende. Nimupigie mu mai ndio atajua kama mimi. Ndio atajua kama mimi sina black. Ile msakoshi hivi. Twende nishamuona. Pite kwa hii video naona tafikana niona. Mujama gomba kwiyahura kwera Natasha ngenda bana. Kukumubona gusa. Filme pale kwa naenda na mai. Sogea hapa mbele. Filme pale. Sema mke mai. Kutia hapa vitu na sababisha. We. Una uchama? Una jea huko mai. Toka mani, toka mani. Unaona hivi vitu macho. Moyo wapi macho? Ona acha vitu yako mani, sio fresh mani. Kama unataka kumuona Natasha tutaenda. Ndio kula Starboy. Mani usiongeze mani, usiongeze kujinani mani. Wira bishite barakukura Starboy. Ne uchama. Ndekura. Mwachi sina. Ndekura basi. Ndekura Starboy. Ndekura Starboy ni fira basi. Starboy ndekura. Aona kangoka kupepea hapo. Ndekura Starboy ni fira basi. Ndekura Starboy. Ndekura Starboy. Wifuza iki basi kwanda kigukore? Ndifuza kubana na Natasha. Ra boss, Natasha ngenda banga gusa. Ndifuza kubana na Natasha. Paka sasa ukufika unakuwa hapa mu mai man. Kwanda kunasa ngo dukora ikigano ndakugiye ko ngaruka dukorane. None na wansi ubufasha mu bufasha Starboy ngori iki. Man. Cyo mumenya ko gusa afu umugabo niyigira hafi byumviro by'umugabo. Wewe none wifuza kubana na Natasha kugira iki? Mimi nataka uyu. Ko fisi ndoto. Ndoto ziyi. Fisi ndoto. Ndoto ya mbere ni kubana na Natasha.
Cameraman, sogea hapa. Jamaa naona ni visanga. Simu yangu ikiangukia mu maji bala. Sasa unataka kumuona, jua nini unataka kumuona Natasha? Kwa hiyo nifuza kumbwira ko mfise indoto. Ufise indoto iyi? Mfise indoto kuko uva kitangura Natasha. Numwe mu bantu nifuze yuko na mafaranga afite canke na amazu mfite. Ariko hari ikintu nifuza mu buzima bwanje. Icambere ni kubana na ko mfite indoto zibiri. Icambere ni kubana icakabi nifuza yuko hari umunsi ndazi bizotwarige ko narondera ubufasha bwose hano hose nabuze naciye kwa niyo nkuru. Indoto yiki? Nifuza ko hari umunsi nzohagarikira ibikorwa bya Natasha. Ndavyifuza bihagarikira kubiraba cyane. Arafise manager DJ Laf. Ego kuba kufu manager buri manager afise role umuririmbyi ashobora kuhagarika n'aba manager unataka kuwa chao. Oya. Shaka ko manager wa Natasha. No office man ya hebasi tumbe Natasha shop. Imana nyinshi. Ubwo biri kose tumuzi DJ Laf nk'umu manager wiwe wovuze ko ufise impano. Nanye ndashaka kumenya ushaka Natasha ngenda banka gufashe mu biki. Nifuze ko no manager wiwe. Manager wewe kandi afise mu manager we DJ Laf. Washaka muri ririmbyo gagarika n'aba manager shika barengana 3 canke 5. Ariko mani noneho ko atatufise ko atatushoboye bizogenda gute mani? Cyangwa usanze ukunda Natasha ngenda banka? Ego numwe mu bantu kuva gitangura muri za Pokemon wangu zose nakuze mbona nakuze kuva gitangura umuziki cyane ko afasha n'abantu batandukanye. Ego ariko wowe wishimye kwiyahura kugira none iyo wiyahura ugapfa wari kumubona mani naho atabona ari kumubona kuko abarundi bayamaze bati hafu umugabo ntabwo higera hafi byumviro by'umugabo. Ego mani kwa 20 kwa toka mu mai kabisa. Sasa utaenda kweli kwa kumgonga hapa nikidogo. Hey, hapa mimi kama mnipatie frank. Unakuwa kujahura kweli? Acha ile kuchukua sakoshi yangu basi ni iwe juu naona. Natasha ngenda banka abafana bawe barafa kugira bakubone. Hii kazi ni hatari. Cameraman twende. Wewe jamari katakufa. Yari anyoye nturi. Tapita. Pita kule sasa. Kuye. Mimi naona ujamani hatari. Unuyahura kwera Natasha ngenda banka ubutumwa ndazibaza kumushikira aza kubibona ko hari abantu bamukunda bakwa no gupfa. Sasa none ushaka dukora iki gamana? Chambe nifuze ko mumuza na Natasha mubona tu. Yego. Okay, gari bakunzi ba Star TV 257 no mutipe urashobora gukunda umuntu ukamukunda nyene ni sentiment nyinshi zikajamwo. Ariko kumwima ikigano nibasi ko atari amakosa naringize. Yaraje surprise nanjye naringiye mu bintu murazi yuko twebwe tadufise ubuzi bwinshi bwo gukora. Ariko birikoze sinamutereranye. Natasha ngenda banka hari hose nibazi ko ariko arabibona. Azamushika ko basi atume babonana nawe. Ariko ari kintu wari wavuze ubwa mbere ushaka kumubona gusa, mubone gusa. Ukure picha naye tu. Ese ubwo birikose manager wa Natasha ariko abikora neza cyane na cyane yuko n'indirimbo za Natasha ziba hit song kandi ziba zikazi ziba zimeze neza za pakuchena. Bro, ariko tuziko hariho team Natasha. Bidakunda basi ufuma basi ashira basi muri team yiwe basi. Wewe wifuza kuja mu bikorwa byiwe gusa ubisangiza abandi. Ego. Wumve nyene ko vyoshika kure kubera wewe. Ego. Ego. Ariko nibaze ko atari bisho canke atari akanoto kurikira mbega ni cyaje cyo bagitumye wibaza canke wiyumvira ukonye ko kuja muri team Natasha cyangwa gakora ibindi bitandukanye ni cyane.
kuko Natasha numwe mu baririmbyi nakuze mbona abikora neza kuko numwe mu baririmbyi nabonye yuko nizeraga Imana yuko mu myaka iza azava mu kino gikomeye mu baririmbyi wacu i Burundi kuko numwe mu baririmbyi amaze gukora ibintu abaririmbyi batanguye ngayi wacu i Burundi bamwe baba legend atavyo bigera bakora cyangwa bafikire imwe mu robo mu byo Natasha amaze gukora. Wabonye wandika na Papa Die numwe mu bantu basanga bari muri team Natasha. Papa Die wewe mwayazi ki nawe hoho mufata nkiki kuri we? Papa Die nabicije gukoresha Papa Die uko mbona nifuza yuko iyo ba mu bantu bazi ba mbere ubutuma basibiko arumwe mu bagenzi biwe ba hafi yumfata nk'ukuboko basi nahora basinga Natasha basi. Okay, duko nkora iki nkaje nkumenyesha makuru nkore ki nka Starboy kugira turangize bino bintu kuko bifise byinshi byo gukora mfise byinshi naringiyemwo mfise byinshi warugiyemwo dukora iki nkora iki nka Starboy? Basi icambere Starboy nifuza ko bamfasha nka mutoyi wawe nifuza icambere kumubona na boss. Ego abakundwa barakundwa uko biri kose nka Starboy nta menshi novuga urumva yuko umutipe no kuraba yaravye kugira abonane na Natasha ngenda banka ariko se kubera iki watumbereye iwanje na cyane cyane ko hari byinshi wanditse uvuga ati Randile promoter nawe we ramufashe n'wigero unanirwa kubera iki wacyutumbera kwa Star kuko nawe umwe mu bantu ufise hano ukora ibikorwa byawe bigashimwa bigashikana kure nifuza yuko wamfasha nka mutoyi wawe nkuko ubikora mu gufasha abandi. Yego. Okay, uko biri kose akazina mbega avuze gute? Nitwa Bashigwa. Ismail Bashigwa uko biri kose ega je nje gushira ikiganiro kuri YouTube nta kindi nkora ariko ega nyene no nihanaguye bino bintu uko biri kose nibazi ko bizogenda neza. Ewana ni hatari turi ku kazi no tutafanya aje. Cameraman tumuheke tumujane muri taxi. Tumarize kazi sasa. Ko biri kose bakunzi ba Star TV 257 mazi ko ndabakunda cyane ndubashikanira ubutumwa aho mwifuza ko bushika. Nimubone nambaye ino kabutura na agenda yambaye kugira ze gushigikira no mu brother arumva ko yaraje kuyahura. Kandi rero ndamushikana muhira maze nto yindi nkoni kuko umuntu iyo yiyahuye baramukubita inkoni bakamubaza impamvu yagira bikore. Ya niko bimeze. Mr. Recorder Mr. Meat Jesse nigera nanigwa nico gituma nakurikiranye bino bikuba kugira bigende neza cyane Imana ibahezagire cyane mwese mukurikirana Star TV 257 ndabakunda cyane aho uri hose ubutumwa bwushikire Natasha ngenda banka uri umumama mwiza cyane umaze gufasha benshi batandukanye abatishoboye benshi urakabana n'ubuzi kugira babandanye gutunga imiryango yabo Imana ibahezagire cyane DJ Rafa uri hose Imana ibahezagire ni Star TV 257 have the best exclusive news bye bye.